parfois ibintu bigenda neza mu buzima bwacu, mugabo mu kanya isase cyose bigahinduka bikagenda nabi. Ni nkuko nyine ntakibuza ko byosubira kandi kugenda neza. Arabe iyi video. Iyo ndiko ndakubwira ibintu bigenda nabi, ni vya bintu bikubako mu gihe utari witeguriye. Ni vya bintu bigushikira mu mwanya uvuga yuko uyu mwanya n'ukuri ntivyari bikwiriye. Kubw'ivyo nahisemo kugutegurira ibintu bitanu uramutse ushoboye kubikontrola neza byo gufasha kwameliora ubuzima bwawe, byo gufasha gutera indi ntambwe ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere ni ivyumviro byacu. Bakoze kutubwira yuko turi abo twiyumvira ko turi ivyo twizera ko turi. Bisigura ko uno munsi uramutse ubayeho widoga, witotombera, wiganyira, uzobaho ubuzima bw'amagorwa n'imyidogo gusa. Uno munsi ushoboye kubona yuko abantu bose ko ari abantu babi, bivuga ko nibo bantu uzokwama watira ku buzima bwawe, nibo bantu uzokwama uhura nabo mu buzima bwawe. Uno munsi ushoboye kubona ubuzima bwawe, ushoboye kwiyumvira ko ibintu byose biri negative, nta bindi bintu uzohura navyo kirese ibintu biri negative gusa ku buzima bwawe. Mugabo ni wahitamwo kwiyumvira canke kubona ko ubuzima ari amahirwe, ko ubuzima ari umunezero, uzobaho unezerewe. Ikintu cya kabiri ni ubushobozi bwo kubaho muri kubu. Ibice 90% by'abantu tubayeho muri kahise cyangwa muri kazoza, tukibagira ingabire ya kubu dufise. Nta kahise cyangwa kazoza tudafise kubu. Niyo mpamvu uramutse ushoboye kwiga cyane, uramutse ugize capacity yo gushobora kwiyumvira cyangwa yo gushobora kubaho muri kubu, ubuzima bwawe bwose uba munezerewe. Tubaho dufise ubwoba bwinshi bw'ubuzima kubera ivyifuzo n'ubwoba bwa kazoza, ku buryo uyisanga turi nko mu bantu abandi mu gihe bariko baratwenga, twe bariko turarira indani. Bitewe n'iki? Guma wiyumvira ejo nzobaho gute, ejo bizogenda gute, ejo nzoshikirwa n'ibi, ibintu nivyagenda nabi bizogenda gute. Kubera gutakaza capacity yo kubaho muri kubu, abantu benshi tubayeho mu bwoba hamwe n'agahinda. Niyo mpamvu nuwamara kwirengagiza ibikubako byose uzalantura, kuko tuvuga yuko ikibazo idafitiye inyishu kiba atari kibazo, n'ikibazo ufitiye inyishu kandi si kibazo. Rero nitumara kwirengagiza ibitubako byose byatubayeko muri kahise, c'est vrai biriho kugira bitwigishe, biriho kugira bidukomeze. Rero byaradukomeje, byaratwigishije, mene tukwiye kubaho tuvyiyumvira. Ikintu kigira gatatu ni ubushobozi bwo gukurikirana ubumenyi. Abantu benshi turirengagiza ubumenyi kuko twese twibwira yuko uhejeje kwiga mu ishuri biba birangiye. Mugabo isi yo ntihagarara, isi ni kurindira, isi yo iguma ibandanya. Peu importe uko ubayeho, isi yo nizohagarika ku iguma yevoluwa. Rero gira inyota yo kumviriza ubumenyi. Urashaka kurondera ubumenyi mu buryo bwinshi bushoboka, nko kumviriza izi video, gusoma ibitabo, kuvugana n'abantu bateye imbere mu mitwe, gufata umwanya wo kuba uri wenyene umedita, urimbura, gusoma ijambo ry'Imana. Zose ni inzira nuvuga yuko zishobora gushikana ku nsinzi canke muri amelioration y'ubuzima bwawe. Uzorabe kenshi abantu bama bari curieux yo gushaka kumenya ibintu byinshi muri carrière baba barimwo canke mu buzima baba babayemo, abo bantu nibo usanga kenshi batera imbere.
Hari umuntu avuga ati je narize byaraheze akaba afise akazi mugabo akicara uko nyene akora kuri ya capacity afise. Ejo haza uwundi mujene afise capacity y'ibindi bintu yagiye ararondera bitandukanye n'ivyo yahawe mu ishure, yamujya poste ngo abajene b'iki gihe basigaye bagira ibintu biriya. Bivuga yuko kugira inyota yo kwiga, wige ubandanye wiga, ni zimwe mu mpamvu nziza zishobora gutuma ubuzima bwawe buba ameliore. Ikintu kigira kane ni abantu umarana umwanya nabo. Bakunze kutubwira yuko nyereka abantu 5 mwamana ndakubwira icyo. Hari aho wavuze ngo amagorwa cyane imyidogo cyane ibibazo birandukira gusumba umugisha. Rero raba abantu muri kumwe nabo. Hari n'undi yagiye kuravuga ngo nimba muri groupe urimwo cyangwa mu bantu mwamana ari wowe uciye ubwenge gusumba abo bose muri kumwe, ikibanza urimo sico. Bivuga yuko amelioration y'ubuzima bwacu cyangwa iterambere ry'ubuzima bwacu bihuriye kandi n'abantu twamana. Niyo mpamvu tubwira yuko environnement ko y'influence. Uno munsi nushaka kumbwira yuko wowe wifuza gutera imbere, wifuza gushika ku kintu gikomeye, uje muri ya groupe y'ababandi bavuga ko atamyaka 100, ko atabihumbi 100 bishobora kugura parcelle, ko udashobora kubaka inzu ku bihumbi 100, ko atabihumbi 100 bishobora kugura umuduga. Ngo ejo uzogira ivyumviro vya kazoza, ejo ngo uzogira capacity yo kwiyumvira kuziganyira kazoza kawe. Rero turakwiye kuraba ozalanturu yacu abantu twamana, yamarigara twama tuvuga ibintu bidafise umutwe n'amaguru. Nukwiye kubahebura ushaka kubigabanya kubw'iterambere ry'ubuzima bwawe. Yamarigara usanga bicara gusa mu nsaku, atakintu gifadika, atakintu kikungura kiba gihari gifadika cyo tuma we uduga, cyo tuma utera imbere. Ayo marigara yose ni ukwiye kwitandukanya nayo, ukaraba groupe z'abantu baciye ubwenge, abantu bari koravugana ibintu byubaka, abantu bafise icyiyumviro cyo tuma ushika ku yindi nama. Uko niko umuntu ahindura ubuzima bwiwe, uko niko umuntu yameliora ubuzima bwiwe. Ikintu kigira 5 ni kubaho ufise amashimwe. Kimwe mu kintu gituma abantu tuba depressive nuko twibagira capacity ya réussite ntono tugenda turashikako. Uko tugenda dushima ku bintu bito tugenda turaronka, uko tugenda dushima ku tuntu duto duto tugenda turashikako, niko tugenda twakira ibintu binini cyangwa ibintu bikomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ibyagiye mu mashimwe y'abana bayo, ikatubwira ngo uzoba umwizigirwa muri bito, azoba umwizigirwa mu bintu bikomeye. Bivuga ko peu importe ivyo uri kuracamwo, peu importe ibigiye bigoye urimwo, peu importe amakuba uri kurahura nayo, mugabo wamane kugira impamvu ituma ushima. Pa ushima kwa kundi ko kwihumuriza, ukumva koko kufise amashimwe muri wewe. Ikintu cyakubaye ko kibi, Imana ishimye, bigiye kugenda neza. Waronse ivyo ufungura munsi, Imana ishimye, ejo nzobironka kandi. Washitse ku nsinzi ntoyi, Imana ishimye, ejo bizogenda neza. Wari wifuza kuronka amanota 70, waronse 50, Imana ishimye, ejo uzoshaka kuri 60. Niwamara rero gushira ivyo bintu 5 mu buzima bwawe, je te promets que ubuzima bwawe buzohinduka. Niwamara kugendera kuri ivyo bintu 5, ukaraba ugasuzuma ivyumviro vyawe, ukiga ukaraba no kuri capacity yabo muri kumwe, ugakontorora abantu mugendana, ukiga ukaraba kandi ugasubira ukiga urondera ubumenyi ushobora gutuma uduga. Niwamara kwiga kuri capacity yo kubaho muri moment present, nta kintu na kimwe kizoguhagarika mu rugendo rwo guhindura ubuzima bwawe. Mugabo ukwiye kumenya yuko nta wundi muntu azoza kubikora mu kibanza cyawe kiretse wewe nyene. Nta wundi, ni wewe nyene.